Yaraheze umwaka muri diocese nkuru ya Bujumbura hatanguye igisata c'ubutumwa bwo gufasha ubwibutsamana mu ncabwenge. Uyu munsi tukaba twakoranije abigisha mu makaminuza, abigisha b'abagatolika b'abakiriso mu makaminuza. Twabigize uyu munsi kuko twatanguye buke buke tugerageza gutora intumbero, tugerageza kuringaniza neza buno butumwa. Turatangura n'indi migwi ari abategetsi bakuru b'igihugu, ari mu bisata bitandukanye birongoye igihugu. Turamanuka turaja mu bandi bakozi basanzwe, abamenyesha makuru, abari mu gisata c'ubutunzi, igisata c'ubutungane, igisata c'amagara y'abantu. Uyu munsi naho twifuje yuko abigisha mu makaminuza nabo tuja hamwe tukayaga, tukabatumira nk'abakristu, kuko twibaza yuko bafise uruhara rudasanzwe mu buzima bw'igihugu, bafise uruhara rudasanzwe no mu buzima bw'Eklezia. Mwabonye yuko abari bitavye bashimye cyane, bahimbawe kubona baronsa aho bahurira nk'abakristo b'abagatolika, nk'abigisha mu makaminuza, nk'icabwenge. Eklezia ikabakira nk'abantu bamaze gukura, ari no mu byo kwemera mbere, ari no mu bijanye no mu by'ubwenge, kugira ngo dushore kuyaga rero turonderere hamwe ingene twoterera, ingene boterera mu gubako gw'Eklezia, ingene botera by'ukuri mu gubako gw'igihugu, ingene aba bana urugwaruka umukama bashize imbere yabo bo bafasha by'ukuri nk'abakristo, bakumva yuko ibanga ryabo, ubutumwa bwabo atarakazi, bakumva yuko atari kwera baciye ubwenge, atari kwera biza amashure meza, atari kwera biza amashure menshi, atari kubera bakoza ibibazo kumbure bakabitora, ahubwo ari umukama yabarungitse ati nawe haguruka, genda muri kijya kibanza, ndakuragije bari abana, genda ubanderere bakure, maze bakabarera, atari kubigisha gusa ubwenge ngo begeranye ibintu bamenya, ahubwo ari kubigisha kugira ngo babe abantu bashitse, nuvuga kubigisha ari bijanye n'ivy'umutima, ari ivy'ubwenge, ari n'ivy'umubiri nyene. Abigisha mu makaminuza twiteze yuko tuzoshikaho twiyungunganya, tukaja hamwe, tukagira umugwi ukomeye cyane, maze tugashika ku bintu bibiri nyamukuru. Abigisha b'abakirisu b'abagatolika muri Eklezia bagaterera mu muryango w'Eklezia, kubera bazi ibintu byinshi. Eklezia si ikibanza abantu bamenyeramwe ibintu byose, mugabo kandi n'ikibanza abantu bakeneramwe ibintu byinshi. Muri Eklezia turakenera abize ivy'amategeko, turakenera abize ivyo kuvura abantu, turakenera kumenya ingene ivy'ubutunzi biringanijwe, ivy'intwaro, byose turabikeneye. Abasaserdoti abarongo Eklezia ntibabizi byose, mugabo mu bakristo b'Eklezia harimo abahinga muri byo, bazoterera cyane rero mu kwiyumvira, bafashijwe n'ijambo ry'Imana, kugira ngo twubake Eklezia, maze tube mu gihugu, tube mu muryango, atana kimwe tuva ngo ntavyo tuzi, ntavyo tubona, ntavyo dutegera, maze Eklezia yigishe ifashijwe n'abana babenyene. Ubwa kabiri nuko abo barimu, abo bigisha mu makaminuza nabo yegome n'abakristo, mugabo bazoshika, twifuza yuko tubandaneje dutera intambwe nabo bazoshika ku rugero rwaho bakoresheje umuco w'ijambo ry'Imana, bwa bwenge, bwa buhinga, bya bindi biga, bashobora kubitanga ubuhoho, babitegera gusumba, bigafasha umuntu mu mpande zose z'ubuzima bwiwe. Umwigisha ubu w'umugatolika ejo akazokwigisha, yigisha la science, ubuhinga, mugabo kandi abutegera nk'umukristo. Erigiyo ntambwe ntibarayishikako, akigisha ivy'iterambere nk'umukristo, akigisha ivy'ubuhinga bwa none nk'umukristo, akigisha ibiharuro nk'umukristo, akigisha kuvura umuntu nk'umukristo. No kuvuga ahantu hari urundi rwego tuzaduteye ko aho umunyeshuri atazi wari umuntu bapakiramwe ubumenyi, ahubwo azari umuntu afasha gukura, akaba umuntu abushitse, akagira ingeso nziza yubakira ku buzima bwiwe, maze tugasanga bwa bundi bwa bwami bw'Imana mukama turungitse kubaka, turiko turabwubaka atari mu masengero, kuko bwami bw'Imana subwo kubaka mu masengero, nubwo kubaka mu buzima bwacu bwa misi yose. Maze hejuru ya byose abigisha b'abakirisu baze bitagatifuze mu kwigisha, nico cyane cyane tugomba kuzoshikako. Turateye akamu abigisha bose mu makaminuza muri buno bushikiro tugiye kwinjiramwo, mu nyigisho tuzobatumira ko bose, kugira ngo twitegurire umunsi mukuru wa Noel. Umuntu nuwo hagarara akazirikana, agasenga, akihereza Imana, na cyane cyane akaronka n'akaryo ko gusubiza hamwe n'Imana. Mu bushikiro turatumira rero abigisha bose b'abakirisu, ico gikorwa kirategekanijwe. Turatumiye abarimu bose bo makaminuza b'abakirisu b'agatolika ko bozuza tukayagira hamwe ibibazo bimwe bimwe bibatuma bashobora nabo nyene gukura mu bukirisu bwabo, mu buntu bwabo. Erega
ubukristu ubuntu ingeso nziza bitagiye mu mwuga wo kwigisha bazava bigisha abantu basange bariko barategura incabwenge mu kwica abantu incabwenge mu gukora ibisambura abantu incabwenge mu kwiba abahinga mu bibi nabo nyene bakoresha ubwenge none rero baze tuje hamwe turabe ingene umuco w'ijambo ry'Imana wofasha kugira ngo rutegure umuntu mu mpande ziwe z'ubuzima bwose une formation intégrale de la personne humaine.